ndabaramukije mu izina rya Yesu muri kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Uno munsi ni ku munsi wa Mungu, tugomba kuganira ku majambo akomeye kandi aya niyo twasangiye na bene data uno munsi. Ni ukuvuga ngo insiguro y'ubugingo bwawe canke intumbero y'Imana ku bugingo bwawe ni iyihe? Twese turazi yuko twaremwe n'Imana. Imana yaraturemye iduha ihitamo ry'ubugingo n'urupfu. Turi ibiremwa, turabaremwe n'Imana, niko Zaburi y'ijana ivuga kuri gatatu. Aho vyanditse ni henshi, ariko turazi neza ko turabaremwe n'Imana. Ego Imana idufiseko imigambi myiza ku bugingo bwacu. Hari i- hariya muri Yohana, ibaruwa ryanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 10:10, aravuga ko igisuma kitazanwa n'ikindi atari ukunyaga no gusahura no kwica, ariko jewe none Yesu yavuga naje kugira ngo intama zanje zigire ubugingo, eh, kandi zibugire busagutse, bwagutse, ari bwinshi, ari bunini. Ego hariya mu gitabo ca Yeremiya canditswe kera imbere nuko Yesu avuka, niho havuga ngo kuko nzi imigambi ndabafitiye, nuko Uhoraho avuze, ni imigambi yo kubateza imbere, si iyo kubagirira nabi, ni imigambi yo kubaha ivyizigiro muri kazoza. Haleluya! Kuduha ubugingo budashira ni umugambi w'Imana. Si ubugingo budashira gusa, ni ubugingo budashira mu bwami bwayo. Nico cifuzo c'Imana, niyo ntumbero y'ubugingo bwacu, nico Imana yatwifuje, co Imana yaturemeye. Ariko yaduhaye ihitamwo kugira ngo duhitemwo inzira yaga n'inzira yagutse, duhitemwo urupfu canke ubugingo. Aho nitwe dufise ihitamwo. Ariko Yesu yaravuze ca gihe ati ngiye kwa Data kubategurira ikibanza, tugaruka kubajana kugira ngo aho mba namwe azobe ariho muba, kugira ngo aho mba namwe azobe ariho muba. Muri Yohana 17 naho nyene hari amajambo atwibutsa canke atumenyesha ibintu bisa n'ivyo nyene. Ego Imana yaduhaye kumenya ibanga ry'umugambi wayo, nuwo kwegeraniriza hamwe ibiri mw'ijuru no mw'isi, kugira ngo bije munsi y'inganji ya Kristo. Ibi turabisoma mu Efeso 1 akarongo k'icenda gushika ku k'icumi. Tubandanije, ijambo ry'Imana riratubwira ngo riratugabisha ngo ndaza vuba, ndaza vuba, nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Ayo ni amajambo nyamukuru dukwiye kwama tumenya. Araza vuba, none adusanga tumeze gute? Niryo jambo dukeneye kumenya. Inyuma yaho Yesu avukiye akaza mw'isi, akakura, akaba umuntu akuze, akigisha ubutumwa bwiza, hanyuma agapfa, akabambwa, akazuka, igihe akicwa, akazuka. Inyuma yaho yaduze mw'ijuru, amaze kwereka intumwa ziwe, arungika mpwemu yera, amaze kugenda kuduga. Igisigaye muri iki gihe ni uko kugaruka kwa Yesu. Ndakwinginga nshuti yanje ngo ubimenye neza cane yuko kugaruka kwa Yesu Kristo kutakiri kure cane, mbere n'ibimenyetso biriho. Ndakwinginze rero ngo witegure, wiyubare amajambo Yesu yavuze. Hariho
umwanya uracariho kuri wewe kugira witunganye. Yesu naza ntahasange utaritegura. Nuko ndakwifurije umunsi mwiza, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu aguhezagire.